Mbahaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane heje kudushikira dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane heje kudushikira na makuru ateye ubwoba tugira ngo tugaruke ko muri ibigano n'amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya ku mbibe zompi z'ibihugu bibiri, igihugu c'u Burundi, igihugu c'u Rwanda, gushika ubu ngubu hongerejwe umutekano. Perezida Evariste Ndayishimiye yahejeje kuva mu gacerere mu nyuma z'uko yarahejeje imisi itari mike yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda kuba gihereza indaro abagwanyi ba Red Tabara bagwanya leta y'u Burundi. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru ndabibutse yuko ibihugu vyompi coba igihugu c'u Burundi canke igihugu c'u Rwanda gushika ubu ngubu ni ibihugu vy'ibihanganye na cane mu bikorwa vya gisirikare. Igihugu c'u Burundi igisirikare nanone ndabibutse yuko gushika ubu ngubu kiriko kiraboneka mu bihugu bitandukanye nka Somalia, Central Africa n'ibindi bihugu bitandukanye mu kuganukana amahoro. Ni ibihugu vy'indashikirwa na cane kandi bitanga akarorero. Nayo igihugu c'u Rwanda murakizi naco kiri muri Mozambique mu bihugu bitandukanye bigiye bitandukanye mu kugarukana amahoro n'umutekano. Ndabibutse yuko vyagiye atari gakeyi igihugu c'u Rwanda giushura imigwi yitwaje ibigwanisho muri Central Africa, muri Mozambique, mu bindi bihugu bitandukanye mu kugarukana amahoro n'umutekano. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Reka rero tuze kubigaruka ko mbere yuko tubibashitsa ko reka nsubire ndagwe kaze cuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini, eka ndagwe kaze ncuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu tubahaye kaze, abari mu gihugu kibanye c'u Rwanda, abari ku mugwa mukuru wa politiki mu gihugu c'u Rwanda, turabahaye kaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Reka rero nsubire ndagukengurukira cyane inshuti munywanyi kure waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no munsi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracobonera akazujya nonye upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Leta ya Kigali na leta ya Gitega bihejeje gufata ingingo zikomeye cyane. Umwanya ku mwanya ibintu birakomeye cyane. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko ho bagiye kuba ikintu gikomeye cyane. Nta gushidikanya yuko leta ya Kigali, leta ya Gitega bitabona kimwe amakimbirane, amatati ari hagati yabo mu gusubizana cane mu bibazo biriko nanone vyibonekeza. Ni mu nyuma z'uko abaperezida b'ibihugu vyompi, igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi bashimye kugira ico batangaza mu nyuma zo guheza umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Amakuru akomeye cyane mu majambo yabo arabonekamwo amajambo akomeye cyane avuga yuko umwanya ku mwanya ibihugu vyompi hashobora kubamwo ikintu gikomeye cyane. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane tujya tubashikirize turubuze kuyatangura kuri aya majambo y'aba perezida bombi, perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu kibanye c'u Rwanda His Excellency Perezida Paul Kagame. Muze kunyemera vyose tuze kubibashitsa ko muri aya makuru n'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ni munyemerere aya makuru tuyatangurire kuri iyi ntambara igiye kuduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuhinga mu vyerekeranye ya gisirikare ahejeje gutegura urugamba. Ni mu nyuma z'uko n'igihugu c'u Rwanda kitoroshe. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umwanya ku mwanya imbibe zirashobora gupfungwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yobahejeje gutegeka abasirikare gutanguza na cane kwimenyereza ibi no gutangura intambara ikomeye cyane bivanye nuko kuja mu biganiro hagati y'ibihugu vyompi vyaciye binanirana. Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe akomeye cyane turubuze kugaruka ko yashikirije igisirikare ciwe na cane kwitegurira ibigiye kuba. Ni mu nyuma z'uko ariko ndabibutse yuko uyu mugambi ukomeye cyane bamwe mu basirikare bibonekeje mu bugambanyi. Biraboneka yuko leta ya Gitega harimwo igipfungu cinshi cyane mu bijanye no gutegura urugamba, vyoca bigorana mu gihe
nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye adashigikiwe n'abasirikari bose. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Perezida w'u Burundi na perezida w'u Rwanda batangaje amajambo akomeye mu butumwa bwabo busoza umwaka ku bene igihugu, baca amarenga ko umwaka wa 2024 ushobora kuba umwaka utoroshe na gatoyi mu mubano. Ababwira nanone babwiraga abatumira mu birori vyabo vyo gusoza umwaka uwo muri Kigali, na cyane muri Kigali Convention Center. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yavuze yuko u Rwanda ruhora rwiteguye ikibi cyose gishoboka, aho nanone ico gihe arico cyose dushobora kuba twenyine. Ni mu nyuma z'uko yashikirije iryo jambo imbere y'abanyagihugu batari bakeya. Nayo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi mu majambo yiwe akomeye cyane kandi ateye ubwoba, ni nyuma yuko yagireje igihugu kibanye cy'u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara na cyane wo kuba ugwanya leta y'u Burundi, kandi uwo muhari ukaba uhabwa inyigisho n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Izo nyigisho zikaba zirimo iterabwoba n'ubwicanyi rukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye yabandanije yagereza igihugu kibanye cy'u Rwanda ubwicanyi. Ibihugu vyombi vyari bimaze igihe nanone binagura umubano wavyo wari nanone mubi cyane mu mwaka wa 2015, aho nanone waranzwe no gupfunga imipaka canke imbibe ndetse no gukozanya ko na cyane kwa hato na hato ku mbibe kwizo ngabo z'ibihugu vyombi. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibiganiro vyose bagiranye n'abayobozi b'u Rwanda ngo rubahe nanone abakoze ivya mu mwaka wa 2015. Avuga ko bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda basanzwe nanone basanze ari ukudusuka inkore mu maso, ahubwo ngo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye kugira ngo badusamaze hanyuma batubwire. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Ati tugiye gufata ingingo zose. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize ati nta numwe nanone atabizi ko hampande yo kutikiza inganda zo mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene arico igihugu cy'u Rwanda, uwo murgure Tabara waciye uhungira mu gihugu kibanye cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi. Ahacu ntaco tutari twakoze kugira ngo turabe yuko urwo ruhagarara hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi rwohera mbere n'amakungu. Ivyo nanone nivyabona ko nanone yaducejeje bivanye nuko igihe twebwe nyene twari nanone twifatiye ingingo zikomeye cyane zo kugurura imbibe hagati y'igihugu cacu cy'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda kugira ngo abanyagihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira. Turibuka akanyamuneza abanyarwanda bageze basubiye kubona ikiyaga Tanganyika, basubiye kubona umukeke n'indagara. None utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda rwemeye kubisubiza bibisi. Ni mu nyuma z'uko bagireza igihugu kibanye cy'u Rwanda kuba kirimo kirashiramwo mabisi. Ico nanone twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose kugira ngo abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa n'ivya nanone bihagarare vyose. Ni mu nyuma z'uko dusavye abarundi bose guhagarara amagabo, kandi nanone kuko umutwe w'iterabwoba usasiwe vy'ukuri n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yabishikirije atakurya umuntu. Ndayishimiye yongeye ko ati turasubiye gutera akamba abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda bikubite agashi na cyane bigenze rutuno baboneke yuko inzu y'umubanyi ihiye na gwawe iba igeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi bararebana ayingwe na cyane ntaco bizoteza ko imbere ubwo butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, niko Perezida Evariste Ndayishimiye ashikiriza. Tugiye kandi gutaka amakungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira ngo barabe ko bazobandanya na cyane bazogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu kugira ngo burekure abakuru babo bicanyi bamaze igihe barahungiye muri ico gihugu cy'u Rwanda, hanyuma nanone intayi ibakubitiye mu gahanga. Niba tagati aho nanone bamenye ko nanone bariko barakwega akarambaraye, kuko bariko barema urwango hagati y'abene igihugu b'ivyo bihugu bibiri arico igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko igihugu cy'u Rwanda arico nyene kibifisemwo uruhara.
ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abantu batandukanye bavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yaciye amarenga ko ubutegetsi bwe bushobora kongera gupfunga imipaka y'ibihugu vyombi hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi nk'uko nanone bwabigenjeje mu mwaka wa 2016 bukayipfungura mu mwaka wa 2022. Muri ico gihe abanyagihugu b'u Burundi bambukaga imipaka binjira nanone mu gihugu c'u Rwanda hejuru y'ivyangombwa vyinjiza na cane bagomba gusaba uruhusha rwanditse kandi rutangwa na leta. Aho nanone gushwanyagurika twarahageze turahazi. Mu ijambo rikomeye cyane Perezida w'igihugu kibanye c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yatinze ku bikorwa vy'iterambere igihugu canyuzemo kandi cagezemo, anavuga ko ibibazo vy'imbogamizi cahuye navyo nanone mu mwaka wa 2023. Perezida Paul Kagame yagize ati dukomeje kandi guhangana n'umutekano mukeyi mu karere kacu no ku mipaka y'ibihugu bitandukanye. Ndagira ngo mbabwire ko dushobora kwihanganira kunengwa no kuvugwa nabi uko nanone vyoba bingana kose nubwo akeshi biba bidafise ishingiro. Nanone twe tuzobandanya kandi gukora ibikenewe kugira ngo abanyarwanda bahore batekanye uko vyogenda kose. Mu vy'ukuri muri ivyo vyose duhura navyo dukomeje gutera intambwe ikomeye cyane ihamye kandi tugana imbere nk'uko imibare ivyerekana. Tuzobandanya kandi tuzokomeza muri iyo nzira. Perezida Paul Kagame w'igihugu kibanye c'u Rwanda kandi yakomeje ku matora y'umukuru w'igihugu kandi iki gihugu cimirije mu mwaka wa 2024 avuga ko kandi hari umwaka w'ingenzi kugira ngo ico gihugu kibandanye gitera imbere. Ati twizeye ko tuzumva amajwi menshi y'abakiri batoyi kandi mu kugena ahazaza h'igihugu. Perezida Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda ati ntawudukangisha ko bizoshoboka ko hari igihe tuzokwisanga kuba nanone twoba dusigaye turi twenyene. Ni nyuma y'uko rero ahavuye ashikiriza ijambo rikomeye cyane. Mbere y'ijambo risoza umwaka muri ivyo birori nanone yatumiyemwo abatari bakeyi muri Kigali Convention Center, abantu bo mu ngeri zitandukanye mu gihugu. Perezida yakomeje kandi ku nanone kwerurutsa kandi avuga ku biherutse gutangazwa na Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi wavuze ko ashobora gutangaza intambara kuri ico gihugu c'u Rwanda. Yagize ati nk'iyo nanone wumvise nanone abatari bakeyi abantu umuntu ngo imigambi ye ni uguhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda, ni ugutera u Rwanda akarushwanyaguza. Ico gihe nanone turazi kandi ivyo twokora. Aho nanone gushwanyagurika twarahageze turahazi, ahubwo bizoba kubatekereza kugira gutyo. Iyo ngingo n'iryo jambo rikomeye cyane ryavuzwe ko n'abatari bakeyi bavuga yuko riraba Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bipfuza guhungabanya uwo mutekano w'ico gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye niho yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuremesha inama igisirikari mu ijoro ryakeye, ari navyo nyene tugira ngo tuze no kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Yavuze kandi ko mu myaka yaheze nanone hari igihe u Rwanda rwatereranye urusigara ari rwo nyene. U Rwanda rwagize nanone kuba ari rwo rwonyene ariko nanone rwabibayemwo rurabizi, niko Perezida Nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Rwanda yashikirije. Rero ntabwo dufise ubwoba, ntawudukangisha nanone ko bishoboka ko hari igihe twokongera gusubira kuba twenyene. Rero tugomba iteka guhora twiteguriye kandi tumenyereye kwitegura ibibi bishoboka, aho nanone igihe ico ari cyo cose dushobora kuba twenyene. Igihe twosigara turi twenyene tuzobibamwo kandi tuzobisohokamwo ndetse neza kurusha uko vyahoze. Na RDC Congo yoba intandaro. U Rwanda n'u Burundi birashinjwa kugira akarenge nanone mu makimbirane ari mu burasirazuba canke ari mu nanone mu buraruko bw'igihugu ca Congo. Perezida Evariste Ndayishimiye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu nyuma z'uko gushika ngubu umubano utamereye neza. Kigali yakomeje gushinjwa nanone gufasha umuhari nanone wa M23, ivyo yakomeje guhakana. Gitega nayo iragerezwa gufashanya n'ingabo za RDC.
n'iyindi mitwe yitwaje ibigwanisho harimwo FDLR igwanya leta y'u Rwanda yava mu gihugu c'u Rwanda ikoze nanone amabi atagira izina nk'ayo nanone ariko arama yibonekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi ariko arakogwa n'uwo mutwe wa FDLR kugwana na M23 n'ibindi bitandukanye ivy'abategetsi b'ibihugu vyompi coba igihugu c'u Burundi bahakanye. Nanone amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibiro ntangamakuru Reuters biherutse gutangaza ko vyo nyene vyikoreye raporo yatanzwe n'inzobere za ONU abahinga ba ONU bavuga yuko izosohoka muri uku kwezi. Ni mu nyuma z'uko ivuga ko ingabo z'u Burundi zarwaniye kandi zarwanye zifatanije na FARDC n'iyindi mihari iteye ubwoba, iyindi migwi iteye ubwoba kandi ikoresha ibigwanisho mu kugwana n'urugamba bazahuza n'umwari wa M23. Uburundi ntaco bwavuze ku nkuru ya Reuters ni mu nyuma yuko umwari wa M23 nawe nyene wafashe ingingo ikomeye cyane kandi yafashe yerekana ko abasirikari ivuga ko ari abo Burundi bambaye imyambaro y'igisirikari y'ingabo za RDC ivuga yuko baje nanone rwihisha kandi barungitswe mu mbisho gufasha leta ya Kinshasa muri iyo migwano. Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko abo bagwanyi nanone bagaragajwe ari nanone abaredi tabara b'abarundi bavuye mu Rwanda nanone baje gufashanya n'umuhari wa M23. Nta gushidikanya ko Kigali na Gitega bishobora kimwe amakimbirane yo mu burengero na cane mu gihugu cose ca FARDC. Mu nyuma z'uko gushika ngo amakuru akomeye cyane ari uko mu buraruko bw'igihugu ca Kongo hahejeje kwibonekezamwo ibintu bikomeye cyane. Nubwo impande zompi zihakana ko zifise abagwanyi nanone bari ku ruhande mu bashamiranye. Biravugwa yuko rero uretse kuba Perezida Evariste Ndayishimiye ashinja igihugu kibanye c'u Rwanda gufasha Rede Tabara gutera Uburundi igitero giheruka, ivyo rero u Rwanda rwahakanye rwivuye inyuma. Uburyo nanone butangaje kandi buriko bwama bwibonekeza uburyo ubutegetsi bw'ibihugu bibona nanone amakimbirane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo navyo ubwavyo bizozamura umwuka mubi hagati y'ibihugu vyombi. Biraboneka yuko atagikozwe turashobora kwisanga mu ntambara ikomeye cyane kandi yeruye. Mu nyuma z'uko perezida wacu Evariste Ndayishimiye yahejeje gutangaza kandi akava mu gacerere mu vyari bihejeje iminsi itari mike y'ibivugwa. Mu nyuma z'uko perezida Evariste Ndayishimiye gushika ngubu mu itangazo rikomeye cyane ryashizwe ahagaragara n'igisirikare ciramutswa nanone General Prime Niyongabo ryemeza yuko ingabo z'u Burundi ziteguriye kugwanya uwo nanone agavye igitero. Ni mu nyuma z'uko perezida Evariste Ndayishimiye wewe nyene agiye kugara imbibe hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko ibimodokari vya muzinga, ibigwanisho, inkozi ziteye ubwoba zarungitswe nanone ku mbibe z'iki gihugu. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko bamwe mu basirikare bobo badashigikiye yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yakibonekeza muri iyi ntambara, ahubwo bagashima yuko yopfuma kigumira mu gacerere. Perezida Evariste Ndayishimiye nk'utarya iminwa nawe nanone ashima kugira ico atangaza kubihejeje iminsi itari mikeya. Amenyesha yuko agiye gusaba amakungu kwinjira nanone muri ibibazo bitandukanye biriko vyagerezwa igihugu kibanye c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Mu minsi yaheze niho mwumvirije yuko perezida Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika imbonerakure n'abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ivyo vyose igisirikare c'u Burundi carabihakanye. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ari uko umwari wa M23 wafashe mpire abasirikari batari bake b'igisirikare cacu c'u Burundi. Ariko perezida Evariste Ndayishimiye n'umuvugizi w'igisirikare cacu gushika ngubu ntibarashima kugira ico batangaza mu kwemera yuko abo basirikari bafashwe ari abasirikari bacu. Hafashwe abasirikari batari bakeya, none hakibazwa niba abasirikare ba already tabara bagira matricule n'ibindi bibaranga bitandukanye. Birababaje cyane kuba igihugu cacu co bakiriko kiratera agashavu abasirikare.
vyoba binagoranye yuko tuzotsinda urugamba rugiye kuduhuza n'igihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko abasirikare bacu batariko barumvikana, mu nyuma z'uko batariko nanone barumva kimwe ibiriko birafatwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu guheza umwaka wa 2023 harimwo nanone ibiriko biraboneka biteye ubwoba kandi bitama biboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Muze kunyemera vyose tuze kubiganuka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Perezida Evariste Ndayishimiye arahejeje nanone kugaragaza umubabaro agashavu kariko karaniga bivanye nuko yagereza igihugu kibanye c'u Rwanda guha indaro umugwi Tabara. Ico gihugu nanone cama gihakana ivyo cyagirizwa na leta ya Gitega. Birashoboka rero yuko umwanya ku mwanya dushobora kumviriza urwamo rw'inko rutanguye kumvikana irya nino yoba mw'ishamba cimeza ry'ikibira ku mbibe zompi naho hagati mu bindi bihugu bitandukanye. Muze kunyemera tuze kuganuka ku majambo akomeye cyane avuye muri State House mu gihugu c'Ubugande naho nyene hajeje gufatirwa ingingo ikomeye cyane irabana n'igihugu cacu c'u Burundi. Turubuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka nizere ko umerewe neza aho uherereye hose wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka tubipfurije gutangura umwaka mushasha w'ibihumbi 2024. Iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.